bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Mwakoze kwitaba isango nshuti bakunzi ba RPA mu makuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri no munsi wa mbere igenekerezo ya 6/0 umwaka wa 2020 ayo nayo tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize. Muyavugwa mu by'umutekano hari umurundi yahungiye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda yatowe kuri uyu w'Imana yishwe ivyo bikaba biteye ubwoba ababa muri iyo kambi narirya hari n'uyundi ngo yabuzwe irengero kuva ku wa 6 w'indwi heze mu kanya muca mu vyumva ukutihanganirana mu bijanye na politike kuravugwa mu buraruko bw'igihugu mu ntara za Ngozi na Kirundo iruhande y'ugukomeretsanya ubu hakaba hadutse ivyo gutemagura imirima navyo nyene twabiteguye mu gice ca kabiri cahariwe ikigabane kajugujugu naho tubabwira ivyimviro vya bamwe n'abandi mu bamaze gutangaza ko bazohanganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka wa 2020 twaraye dutanguye mu buhinga bw'ivyuma hariyo Rusiya Kabera afadikanije na engineer Hajide Mwemero ariko arafata amasanamu kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho muciye ku muhora Facebook wa RPA mukanya idonido. Nkuko nari mpajije kubabwira mu nkuru za kino kiganiro umwaka utanguye nabi ku mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda mu gihe kuri uyu w'Imana hari umwe muri bo yanigiwe mu nzu uwundi nawe nta wuzi irengero giwe kuva ku munsi wa 6 w'indwi heze uyo yari yagiye ku rubanza mu gisagara ca Mbarara gushika ubu akabataka yambukiwe nkuko twabiteguriwe na Marie Ange Irakoze. Nibizi Arma yari umusore w'imyaka 26 yaba muri village Kabazana mu ikambi y'impunzi ya Nakivale ababanyi inshuti n'abagenzi baherutse mu ijoro ku munsi wa 6 abasezera ko agiye kuryama nkuko vyama ariko mu gatondo ko ku munsi w'Imana baguye mu gahundwe basanze yitavye Imana mu muryango wiwe bavuga ko biboneka ko yanizwe. Abahashitse ubwa mbere basanze umwango wuguruye bari abantu basenga hamwe yarusanzwe ari umukizwa bagiye kwinjira babanza kurindira ati ntagiye kure yo bari hanze gato katumurindiriye hanze arindira aho haheze umwanya muri ataraza uko guhava binjira barahamagara barabura barashika no mu cumba basanga umuntu kabisa ari gusa nta n'ikintu na kimwe yambaye bigaragara nyine ko bamunize ahandi hantu babaramugiriye nabi ni ku bihimba vy'irondoka. Kuri uwo yishwe hari n'umugabo azwi ku izina rya Nahimana Blaise w'imyaka 36 nawe yanyurujwe kuva ku munsi wa 6 uwo mugabo se w'abana 4 yari yavuye mu ikambi ya Nakivale ku munsi wa 5 aja mu rubanza mu gisagara ca Mbarara ubwa nyuma yaherutse kuboneka hari ku mugoroba wo ku munsi wa 6 w'indwi heze. Uwo yitwa Blaise nawe yagiye ku wa 5 ku mugoroba Jimbarara yaragiye gukora akazi ko kudekora bijya dekora vya mariage ku wa 6 ku mugoroba hageze yuko urubanza rurangira carasohoka ngo agiye kunywa gacupa nyagarutse inkuru nta urenzaho umuntu bari karabesha kabisa. Impunzi zo mu ikambi ya Nakivale zikaba zimenyesha ko hari umugwi w'abantu bataramenyekana bagize imisi batembera ijoro muri iyo kambi abo bantu nkuko bivugwa n'izo mpunzi bavuga ko bafotora amazu amwe ariko akaba gushika ubu ata muntu numwe yemeza ko uwo mugwi wobugizwe n'abarundi. Marie Ange Irakoze tumukengurukire hari umunywanyi w'umugambwe CNL yaraye atemagujwe imipanga n'abantu bamutegereye ariko arataha ahasanzwe aba muri zone Kirundo Rirare commune n'intara ya Kirundo ubakaba ari karavurirwa ku bitaro bikuru byo mu Kirundo ubwo bubisha bukaba bwagiriza urwaruka rw'imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD nkuko tubibaza Clovis Niyonzima. Uwo munywanyi w'umusentere yari yatemagujwe imipanga yitwa Bakanibona Julien akaba ari nabarongoye umugambwe muri zone Kirundo Rirare umunyagihugu aratubwira uko vyagenze. Yatanguye ejo ku mugoroba guhera saa 11:30 aho yari yicaye ku nywero mu kigwati cy'Ikarama ku mutumba w'Imwenya aho rero niho yacatangura kubona hari abantu baguma abamurunguruka hageze mu saa 12 acaraheza arataha.
atashe rero ashitse ku rugo kwa konseye impande yo kuri umutumba niho yaca abona abantu bahagaze arabaramutsa yegeye imbere nta n'imetero 20 zaheze abantu baciye baza bamwegera ku mipanga baramutemagura bahejeje kumutemagura ikintu caciye kivamwo yaciye atera induru aragwanya nawe nyene aho bamujyanitse hasi. Abo yashoboye kumenya muri abo ni Ngabonziza Vital batazira agapigigi asanzwe arongoye CNDD-FDD ku mutumba Mweya hamwe n'imbonerakure Majambere Pascal batazira Nyundo. Amaze gutera induru akavuga yuko bamwe bamenye uwo yitwa Nyundo agapigigi yamubona hafi abantu bace baza gutabara ari benshi baca baraheza barirukanka kandi nta muntu n'umwe yari yashwanye azira yuko ari umuseneri kandi akaba ari indongozi iyobokwa cyane muri zone Kirundo Rirare asanzwe ariwe arongoye zone Kirundo Rirare umugambwe CNL akaba baka umutumba wa Mwenya w'icyo kigwati nyene cy'Ikarama. Muri iki gihe uwo yatemaguwe akaba ariko avurirwa ku bitaro bikuru by'intara ya Kirundo mu gihe abamutemaguye bacidegemvya. Duhamagaye Janete Kangoro musitanteri wa komine Kirundo yatwishuye ko ayo makuru atayamenya agiye kuyatohoza. Clovis niyo nzima tukiri ngaho nyene mu bijanye no kutihanganirana ubugizi bwa nabi bwo gutemagura ibitegwa burabandanya kwigaragaza muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi mwijoro ryo kuri uyu w'Imana hatemaguwe umurima w'ibitoke w'umunywanyi w'umugambwe SNL ntandwi zitatu zari ziheze hatemaguwe ibitoke by'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD Hashere Kagisye mwidonido y'inkuru. Ubwononyi bw'imirima y'ibitoke mu ijoro ryakeye bwakorewe ku mutumba Runini zone Kananira komine Tangara mu ntara ya Ngozi. Hatemaguwe imirima ibiri y'ibitoke y'uwitwa Hatungimana Damasi batazira Mbunguri. Uwo mugabo asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL. Mu mirima yiwe hatemaguwe ibitoke bihetse canke hagatemerwa hasi imisoko y'ibitoke itarakomera. Mu mirima ibiri hatemaguwe ingundu z'ibitoke 12. Ababikoze muri ako karere bavuga ko batabazi kuko babikora ijoro. Ico bikoze abanywanyi b'umugambwe CNL bavuga ko aragatotezo gashingiye kuri politike. Bakikeka rero ko vyo bavyakozwe n'imbonerakure. Muri yo komine nyene ubwononyi nk'ubwo buheruka mu ijoro ry'uwa 15 rishira uwa 16 Kigarama umwaka uheze. Aho hatemaguwe imirima y'ibitoki y'uwitwa Mukundanyi umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Nyagatovu zone Nyagatovu. Umwaka uheze rero imirima y'ibitoke yatemaguwe muri komine yose ya Tangara ikaba yaba 6. 5 muri yo yari y'abanywanyi ba CNL. Hashere Kagisye nawe nyene tumukengurukire abantu batatu nibo uruganda rwa RP yagwashoboye kumenya ko bagandaguwe muri yindwi twaraye dusozeye. Uwa mbere no muntu w'umugabo yatewe ari kiziga kuri uyu w'Imana muri quartier Kikungurirare muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura. Uwo muntu ntiyigeze amenyekana abanyagihugu bo muri iyo zone bakavuga ko yishwa nizwe. Uwa kabiri ni witwa Patrice Nkundabanyanka batazira Muswapi yatewe ari kiziga kuruzi Kizingwe ku mutumba Nyamaboko muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura kuwa gatatu heze abamugandaguye bakaba bagiye bamutwaye ivyo yari afise vyose. Uwa gatatu nawe no musirikare yitwa Zeno batazira Gaparata yatewe ari kiziga muri quartier Masenga ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega hari kuwa kabiri uheze. Uwo musirikare akaba yari imvukira ya komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Tumira mate dushishikare na kino kiganiro. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BE. Mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu Ejide Harerimana, Terence Mpozenzi, Agnes Ndirubusa hamwe na Christine Kamikazi barakwije iminsi 77 bapfunzwe. Bahagaritswe igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019 mu ntara ya Bubanza mu gihe bari bagiye yo gutohoza amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri komine Musigati. Abamenyesha makuru cyo kimwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bararengukijwe kuwa mbere w'indwi heze muri sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Urubanza rukaba rwashizwe mu mwiherero. Abamenyesha makuru bagirizwe icaha cyo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo biruko mu gihe amashirahamwe atandukanye yo mu gihugu na mpuzamakungu aguma asaba ko abamenyesha makuru borekugwa narirya ngo atakindi bazira atari gukora akazi kabo.
Mu bijanye n'igisata c'ubutunzi ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi buribonekeza kuva mu kwezi kwa Kigarama kumwa kuheze gushika muri iyi misi mu ntara zo mu manuko bw'u Burundi. Abanyagihugu bamenyesha ko ivyo bituma igiciro c'ivyo binyobwa kiduzwa n'abadandaza nkuko tubibaza Eroge Divin Remesha. Intara zibonekeza mw'ubwo bukene bw'ibinyobwa hamwe n'iduzo ry'ibiciro rica rikurikira ni intara ya Rumonge, Bururi na Makamba. Abanyagihugu mu ntara ya Rumonge baganiriye ni radio RPA bamenyesha ko iryo kena ry'ibinyobwa vya Amstel n'Ifanta bihingurwa n'ishiramwe Brarudi ryatanguye kwibonekeza inyuma ya Noeli. Icakurikiye ngo ni iduzo ry'ibiciro. Uyu munyagihugu wo mu ntara ya Rumonge aravyigana. Twebwe mu Rumonge kuva inyuma ya Noeli niho ibinyobwa byatanguye kubura bibonetse bikaboneka ku giciro kizimvye. Amstel ndende yirose n'ibihumbi 2005 2,700 ikitwa Ifanta coco n'umuzi w'ibuye nawe itora ndiro nka munsi y'igihumbi 1,200. No mu ntara ya Bururi niko kuko ibinyobwa bimwe bimwe vyarabuze. Muri kino gihe ibiciro vy'ibinyobwa vy'Ifanta na Amstel vyadugije ku mafaranga ari hagati y'ijana n'amajana 200 nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu aba mu ntara ya Rumonge. Ikintu c'Ifanta ari ikintu kigoye cane umuntu akora aronka n'umushitsi akaburisha muzimana zifise aho atombora zogasanga ziri ku giciro zahora zigurwa amajana 7 ku gacupa bazabona badugije mu mahera amajana 8 Amstel henshi zigurwa ibihumbi 2 kw'icupa igiciro cari gitegetswe cari 1,800. Eka no mu ntara ya Makamba abanyagihugu bavuganye na RPA bamenyesha ko ibinyobwa vya Brarudi bitakiboneka nkuko vyahora. Nk'ikinyobwa ca Amstel c'amasantilitiro 65 kigeze ku giciro kiri hagati y'ibihumbi 2,200 n'ibihumbi 2,500 mu gihe cyahora kiguga 1,800. Ikinyobwa ca Fanta ubu kigwa amahera ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 200 mu gihe igiciro kizwi n'amategeko ari amajana 7. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera abajeje kumenyesha amakuru mw'ishiramwe Brarudi kugira tubabaze ibijanye n'ico kibazo ariko twabakenye. Tumushimire na Eroge Divin Remesha tuve mu buraruko dusimbire tuve mu bumanuko muri Antunga dusimbire mu buraruko bw'igihugu aho ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi vyashinzwe na leta ngo bitubahirizwa mu ntara ya Ngozi. Uretse ko ivyo binyobwa bitaboneka abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi bavuga ko nabike yabibonetse bica bigugwa igiciro c'umurengera. Innocent Valentin Singirankabo niwe yaduteguriye iyi nkuru. Ibiciro vy'ibinyobwa vy'ishiramwe Brarudi bizwi n'amategeko ntibigikurikizwa mu gisagara ca Ngozi. Amakuru dukura Ngozi amenyesha ko uretse ko kubibona ari nko kurondera umuzi w'ibuye abanyagihugu baba mu gisagara ca Ngozi bavuga ko nabike biba bibonetse babigura ku giciro c'umurengera. Na ginyobwa Brarudi bibonekeza ngo mu gisagara ca Ngozi Ifanta yahora amafaranga 800 wisanga ku mafaranga 1000 Primus wahora usanga ku 1,600 twisanga kuri 2000 Amstel wahora usanga kuri 1000 twisanga kuri 2005 n'inzoga ya Boss na zimwe nuko ntiboneka ibinyobwa bikunze kuboneka cyane n'icyo Primus na Fanta ntiboneka hakunze kuboneka ku kagero na Sprite. Abafise ubunyweri Ngozi bavuga ko ivyo biciro biduga kandi bihindagurika kubera ibinyobwa vya Brarudi bitakiboneka. Iyo bibonetse naho bikaba bizimvye nko kuri Magendo kuko abakozi ba Brarudi babitanga nabi kubera baronka bike bivuye Bujumbura. Kuri iryo duzwa ry'ibiciro vy'ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi amakuru dukura mu ntara ya Kayanza amenyesha ko abajejwe intwaro bamaze gufata ingingo yo guhanisha ihadabu y'amafaranga 50,000 umudandaza wese yadugije ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi. Abarenga 200 bakaba bamaze gukorwa ko n'ivyo bihano mu kiringo c'imisi 15. Innocent Valentin Singirankabo gushika ubu abanyagihugu bashikiwe n'ivyago vy'imyuzurira ntibarimugwa ku ishure shingiro w'Interekwa aho bari bahawe indaro. Ivyo bikaba vyatumye abanyeshure bo kuri iryo shure badatangura ivyigwa vyabo kuri uyu wa mbere nkuko vyari bitegekanijwe bitumwe nuko amashure yabo yacumbikiwemwo bamwe mu bo amazu yabo yabomowe n'imvura. Ni mu gihe abandi bahuye n'ivyo vyago muri zone Buterere bategetswe gusaba indaro mu miryango yabo mu kurindira ko baronka aho bimurirwa. Waritere Kwizera niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Gushika ubu bamwe mu banyagihugu bo ku musozi w'Interekwa amazu yabo yabomowe n'imvura baracyacumbitse mu birasi by'ishuri nshingiro ryo ku w'Interekwa. Amakuru avaho ku w'Interekwa amenyesha ko bashobora kwimugwa ku munsi w'ejo canke ku munsi wa gatatu. Ivyo rero bikaba vyatumye abanyeshuri basanzwe biga kuri iryo shuri nshingiro badatangura imirimo yabo nk'uko vyari bitegekanijwe kuri uno wa mbere. Abanyeshuri no munsi ntibize kubera ko bacagira batahe. Gusa ikintu gihari urumva ngo bazobimure ejo ngira no munsi baraza kubaka nyamashitingi. Oya nta myiteguro je mbona bari urumva kwimuka mugabo neza. Ngira no munsi baraza kuhategura neza. Mugabo ntibabizi neza ngo bababwiye ko nyene. Kumbere ko bababwiye yuko abanyeshuri azogaruka ku wa gatatu. Bashobora no kwimuka ejo kubera bisaba yuko amahema barinda kuyubaka. Naye abahuye n'ivyo vyago vy'imyuzurira bo muri zone Buterere bategetswe kuja mu miryango yabo kurondera y'indaro mu kurindira ko baronka aho bimurirwa. Naho biruko Martin ivy'abandi umushikiranganje w'agateka kazi na muntu yabemereye ko bazoguma bafashwa mu kurindira ko baronswa aho baba. Tubibutse ko imiryango irenga 230 ariyo yahuye n'ivyago vy'imyuzurira ku mutumba w'Interekwa muri zone Gihosha, nayo muri zone Buterere imiryango irenga 740 niyo yashikiwe n'ivyo vyago vy'imyuzurira. Walter Kwizera hari umunyamwema wo muri commune Shombo mu ntara ya Karusi asaba gufashwa kuko agwaye kansere yo kurukoba. Abaganga bo mu Burundi bakaba bamubwiye ko badashoboye kumuvura ko nyabuna yoja kwivuriza hanze y'igihugu. Ubu akaba amaze amezi 3 mu bitaro bikuru byo mu ntara ya Karusi. Baratazara Miburo niwe yavuganye n'uyo mugwayi. Uyo avundiye mu bitaro bikuru vyo mu ntara ya Karusi azwi ku izina rya Ashire Bamboneho wo ku mutumba Kigo commune Shombo. Nkuko bivugwa nabo mu muryango w'uyo musore w'imyaka 25 ngo agwaye ingwara bita nduguruye twamugina Timer de la peau ndugaye twamugina. Akaba amaze amezi 3 mu bitaro avugwa ibikomere gusa kuko abaganga bananiwe. Katangwa akora karunda gatoyi hanyuma arakivuza karamera nk'agakize mbwa karasubira karagaruka kaca kaza rero ari kanini ataja kwa muganga ahikaruzi baramuvura ubwo ariko kumuvura byasabye yuko bafata inyama bakayikura bakayisubiriza hanyuma bamaze kwishirayo arataha amaze indwi zibiri ataje yaravuye yarakize haca harasubira harapasuka ariko gupaswa nko kwaje kuza rero gukaze cyane. Ico gikomere ngo kiguma caguka ku munsi hanyuma gwaye ku musaya kandi aho hantu haratobotse ku buryo no gufungura bidakunda kandi haguma hagu. Umuryango w'uwo musore usaba bagira neza n'abandi babishoboye kumuterera agacumu k'ubumwe kugira ashobore kuja kwivuza hanze y'igihugu maze arokore ubuzima. Twasaba imfashanyo y'imiliyoni zishika kuri 3 z'amarundi kugira ngo tuje kumuvuza aho bavuze ko bashobora kudufasha mu Rwanda cyangwa Tanzania kugira ngo ashobore gukiza amagara yiwe. Aha mwomenya ko uwo musore Ashire Bamboneho asanzwe ari ntaho nikora. Baratazar Miburo mu gisata c'impunzi naho abana 30 b'impunzi z'abarundi baba mu banuko bw'igihugu cy'u Rwanda barahawe imfashanyo kuri uyu w'Imana y'ibikoresho by'ishure. Iyo mfashanyo yatanzwe n'umuryango Forum pour la Mémoire Vigilante FMV mu mfunyapfunyo y'igifaransa igizwe hanini n'amakaye hamwe n'amafaranga asabwa n'ibigo abo bana bigako. Onezime dushimagize niwe yari yishikiyeyo. Umuryango FMV Forum pour la Mémoire Vigilante wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda ushingwa n'abarundi bahasavye indaro. Ferdinand Ndayiragije userukira imbere y'amategeko avuga ko uwo muryango bawushinze kugira ngo ufashe kwigisha ubumwe n'ubwiyunge muri kano karere bafatiye akarorero ku gihugu cy'u Rwanda kimaze gutera intambwe muri ico gikorwa. Iruhande y'ico gikorwa cyo kwigisha amahoro uwo muryango urifuza kandi gutanga agacumu k'ubumwe mu gisata c'indero. Ndayiragije Ferdinand aratwiganira ingene havutse iciyumviro cyo gufasha kwiga bamwe mu bana b'impunzi z'abarundi ba mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda. Iki ciyumviro cyo gufasha abana mu bijanye no kwiga cazananye no mu mwaka ushize. Harakamo katewe n'umukuru w'impunzi mu majepfo. Ako kamo niko kadukoze ku mutima gakora ku mutima n'abafasha. Baraheza baratusaba yuko twofatanya kugira ngo dutangure buke buke turabe ko bishoboka. Ivyo bakekeranya ko bitoshoboka byahavuye bikunda kuko mwaka uheze bashoboye gufasha kwiga abana bangana 8. Uno mwaka naho bayifashijwemo n'abagira neza bitanga mu byo bashoboye bagiye gufasha kwiga abana bangana 30 mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Muri bo indwi ba mu gisagara ca Muhanga 23 nabo
mu gisagara ca Huye baronkeje ibikoresho hamwe n'amafaranga y'ishuri. Nzisabira Vincent aserukira impunzi zo mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda arashimiye iyo mfashanyo agasaba ko n'abandi bafise umutima wo gufasha ko bogira nk'uko kuko abakeneye gufashwa bakiri benshi. Aranatwiganira ico bafatiye ko mu guhitamwo abo 30. Twaricaye twicara nka komite turafata abana bose dufise ngaha tugaca turaba abagenda batwitura bakeneye ubufasha bagira kutwitura nakwe ko ngaha turazinanye tukaraba umwe wese n'imibereho yiwe kuko urabona hariho n'amakaritiye usanga abantu babamwo akatubwira ati nakarashoboye kwishura inzu y'amafaranga ngano tukagenda turaba rero nk'aba 30 twovuga ko nibo boba abavyeyi babo bafise ubushobozi buke gusumba nk'igihe twokongera kundi 31 ahajya turafise urutonde rw'abana n'abavyeyi babo n'ubushobozi. Irakoze Khadija agiye umwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye akaba kandi aba wa mbere ku ishure yigako. Avuga ko yataronka abamufata mu mugongo uyu munsi aba yicaye muhira. Byanshimishije cyane ko mbonye ibikoresho by'utwara ku ishuri. Yaba atari ubo ndibaza sinoba nkiga byo kugorana cyane. Mukamutoni Adelphine ni umukenyezi w'umunyarwandakazi w'abana babiri akaba kandi areze umwana w'impunzi w'umurundi ari nawe mbere amurihira ishuri. Twahuriye Huye acaranyiganira aho yakuye uwo mutima wo gutunga umwana w'impunzi. Yaransabye ubufasha kandi ambwira ko ari impunzi nibuka ko natwe twigeze kugira amateka mabi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma numyumvamo urukundo rwo kumva ko ngomba kumufasha nkamucumbikira. Ubwo rero naramufashe turabana ariga sekonderi kandi ntago wavuga ngo na amateka gusa tugomba no kugira urukundo umuntu n'undi kandi buryo ugize neza ububika ahantu hatagera ingese urukundo n'urwa mbere kuko iyo urugirira umuntu wenda woshobora kutahita ububona ariko Imana ikazabikwitura. Mukamutoni Adelphine asaba kandi wowe wese afise ico yishoboje uko kingana kose ko yofata mu mugongo abo bana b'impunzi batagira ubitaho. Onezime dushimagize tumira amate dutandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro. Humura Burundi. Uyu ni wa mwanya w'igice ca kabiri ca kino kiganiro wahariwe ikigabane kajugujugu hasigaye amezi ane gusa kugira habe amatora y'umukuru w'igihugu. Umugambwe CNDD-FDD uri kurayatunganya umaze imyaka 15 uri ku butegetsi. Muri iyo myaka abahiganirwa kurongora Burundi uyu munsi bavuga ko CNDD-FDD yasubije inyuma igihugu muri rusangi ariko ngo hari nico wamariye abarundi bipfuza kuzobandanya hamwe boramuka batsinza amatora. Kajugujugu yo kuri uyu wa mbere yagende batatu mu bamaze gutangaza ko bazohiganirwa ico kibanza umudereva wayo akaba ari Trésor niyo ngabo. Kajugujugu Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe y'ugwaruka eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Abarundi bashobora kwitegurira amatora mu buryo bw'abarundi cyarabaye igikorwa cy'iteka ku Burundi. Ico tubona umugambwe CNDD-FDD watunganije ku buryo bushimishije kwabaye ugusenga barigishije abarundi gusenga. Turemera neza yuko ku kibazo c'amahoro n'umutekano ubutegetsi buhari bwaragize inguvu kuko imigwi yose yaje yashoboye gutuzwa itamaze na kabiri. Fidelite Nibigira, Leonce Ngendakumana hamwe na Kefa Nibizi ni batatu mu banyepolitike bane bamaze kumenyekana ko bazohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ngo basubirire Petero Nkurunziza agira kwiza imyaka 15 arongoye Burundi. Mu vyatumye imigambwe yabo ibashira imbere ngo bahiganirwe ico kibanza ngo nukugira banagure ibisata bimwe bimwe babona ko umugambwe CNDD-FDD utatunganije neza banabandanya imigambi uwo mugambwe watanguje ariko ntushire mu ngiro uko bibereye nkuko babituganirira mwido nido muri kino kiganiro Kajugujugu. Kuri mikro muri kumwe na Trésor niyo ngabo kazi.
RPA uri radio shahu uri radio. Mu kwezi kwa Rusama neza neza igenekerezo rya 200 niho hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mu migambwe irenga 30 yemewe mu gihugu, ine ni imaze gutangaza abazoyiserukira ngo bahiganirwe ico kibanza. Sahwanya Frodebu washize imbere Leonce Ngendakumana asanzwe ari cegera c'uburongoye uwo mugambwe. Umugambwe APDR urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe batanze umukenyezi Fidelite Nibigira arongoye igisata c'abakenyezi muri uwo mugambwe. Muri Sahwanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye bazoserukirwa na Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe. Umukandida wa kane amaze kumenyekana ni Abdul Kasim azokwitoza ku giti c'umugambwe UPD Zigamibanga. Ukugarukira intwaro ya demokrasi yafuswe na CNDD FDD ni kimwe mu vyatumye Sahwanya Frodebu yifuza kurongora Burundi. Mu vyo wanegura intwaro ya Petero Nkurunziza, Leonce Ngendakumana avuga kandi n'itunganywa ribi y'ibigega vy'igihugu. Ibyo kunegura ni byinshi twoca ku masonga bimwe bimwe. Icambere cyo kunegura nuko umugambwe CNDD FDD washitse ufuta amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro ryakomokako. Cya kabiri cyo kunegura nuko umugambwe CNDD FDD washitse ufuta intwaro ya demokrasi ukagarukana intwaro z'igikenye z'agahotoro zakagaye n'agasuzuguro ukagarukana ibyo gukumirana. Cya gatatu cyo kunegura nuko umugambwe CNDD FDD watse ijambo umunyagihugu. Cya kane cyo kunegura nuko umugambwe CNDD FDD uguma wiyitirira inzego zijeje gucungera amahoro n'umutekano, anaho twovuga igisirikare, igipolisi, iperereza, mbere gushikanaho bavuga ngo nta mugambwe ushobora gutwara udafise igisoda, udafise igipolisi, udafise iperereza. Ukamenga nka hamwe mu Burundi twogira ibisoda 40 kuko hari imigambwe irenga 40, tukagira amaperereza arenga 40, tukagira ibipolisi birenga 40. Uburundi bwoshobora kubitunganiriza uko izo nzego zibyipfuza. Kindi cyo kunegura kwabaye kwangaza abantu, gutoteza abantu, kubaturubika, kubapfungira ubusa. Ikindi cyo kunegura kwabaye gushira amasiha mu bigega bya leta ugasanga bisigaye bigaragara. Ikindi nuko basanze hariho politike yo gushira imbere umukenyezi yari yatangujwe na President Melchior Ndadaye. Kuva CNDD dishika harabonetse icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, haraboneka umukuru w'inamashinga amateka w'umukenyezi, ariko muri ivyo bibanza bibiri ubu nta womenya iyo byanyiki iyo byaciye. Umuntu yovuga nk'ivyo, ariko n'ibyo kunegura ntibibuze nk'ivyo gutuma ugwaruka gwigishwa ibya gisirikare rugaca rutoteza abandi, rugaca ruturubika abandi bantu batavuga rumwe na leta, aho kugira ngo gwitegurire kazoza kago, gwitegurire kazoza k'imiryango yabo, gwitegurire kazoza k'igihugu. Ico ni ikintu cyo kunegura cyane, kuko iyo ufashe ugwaruka rw'igihugu ukagwigisha ibitari byo, ukagwigisha ingeso mbi, bibaza ko ari nziza bageze ku butegetsi bikagenda uko igihugu kaba kigiye akagirire. Ivyo ibintu byo kunegurwa kandi uwari we wese yobinegura. Frodebu nyakuri ikema CNDD FDD mu bijanye no kugwanya ubukene n'ubushomeri. Kefa Nibizi ati kubisikanya ku ntwaro vyama bigira ingaruka nziza kwitunganywa ry'igihugu. Twebwe uko tubona ivy'igihugu mu bisanzwe iyo igihugu vyubatse, murazi ko abantu bose bama bafise ibyo bashoboye cyane n'ibibagora. Nta muntu n'umwe ashobora byose kandi nta muntu n'umwe ananirwa na byose. Byumvikana yuko mu buzima bw'igihugu inzego zigeze bisikanya habaho kunganiranira. Kumure ibyo umwe atashoboye uwundi akamwunganira atashikije, agasanga hari ibindi umuntu yakoze neza akasanga kumbure nawe ntiyokwigabisha ko umwanya. Igikuru twebwe rero dushira imbere dukunda kusigurira n'abanywanyi bacu si ukunegura abandi, ahubwo ni ugushikiriza imigabo n'imigambi yacu myiza iteza imbere igihugu,
hanyuma abarundi batwumviriza bakavuga bati twihweje imigambi sanyesode bunyakwijana izanye tukaba n'ivyo ariko birakorwa turabona yuko twohitamwo uyu mugambwe ivyo rero tubirekera abarundi kuko abarundi n'abantu bakuze sabana nabo nyene barazi guhitamo kumenya ati ibi nivyo canke ibisivyo bagahitamo ubagomba turabona yuko rero hagikenewe inguvu nyinshi ariko tuba twe gushira mu vyerekeye cane cane kurwanya ubukene no kurwanya ubushomeri ko bigaragara yuko hakiriho ibimenyetso vyerekana yuko hariho ubukene dukeneye kuduza tukabona n'abanyeshuri barangiza amashuri nyaronka akazi ntibanashoboye no kwikorera ivyabo kumbure twebwaho niyo tugomba cane gushira inguvu kugira ngo twunganire kumbure ibimaze gukorwa kuko navyo usanga hariho imigambi mugabo itarashika ku rugero twe tubona yuko tutwe gushikako. Mu mugambwe APDR urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe ngo ntibashimishwa n'ingene akanovera k'indero kagiye karatituka ku butegetsi bwa CNDD FDD. Fidelite Nibigira yifuza gukorera mu ngata nkuru nziza umukenyezi wa mbere ahiganiye ico kibanza mu Burundi. Icyo twaneguye ku ntwaro yahahora ya CNDD-FDD umugambwe wa APDR urababazwa n'ubushomeri buri mu gwaruka n'abarundi muri rusange ivy'agaseseshwa rumuri nabo nyene barabibona kuba hari imigenderanire itari myiza n'ibindi bihugu ico kiri ku mugaragaro kiraboneka hariho akanovera k'indero kasubiye inyuma hariho kandi kuba amahinguriro ya leta hakuyasanura no kuyazamura amwe yagiye mu minwe y'abigenga n'ibindi ni byinshi nta by'amazera ngo de no mu bindi bisata hariho utunenge ariko ahanini ibiboneka cyane bisa n'ibyo. Naho abo banyepolitike bifuza ko intwaro ya CNDD FDD isubirizwa hari ivyo bashima muri APDR babona ko CNDD FDD yashoboye kunywanisha abarundi no kwitunganiriza imigambi batazeyinze. Kuze leta CNDD FDD yatunganije neza turashima cyane kandi twongera tukabishimira Imana iyo yabaye hafi y'Uburundi n'abarundi harabaye kunywanisha abarundi inzego imara ikiringo cyazo mu mahoro tawanja wangura kamigumu kibayemwo kuba abarundi bashobora kwitegurira amatora mu buryo bw'abarundi naco nyene cyarabaye igikorwa cy'iteka ku Burundi bashoboye kugitunganya ku buryo abarundi bonyene bashobora kwironkera uburyo ata buryo buvuye hanze atagusabiriza kubayemwo bonyene barabyitunganiriza nubwo bakibandanya bayitegurira turabona ko intambwe ari nziza. Frode Bunyakuri nabo bati CNDD FDD turayishima ko bashoboye kuzigama amahoro y'u Burundi n'abarundi. Ambara tindega hari ibyo mushima n'ivyo nk'ubu turemera neza yuko ku kibazo c'amahoro n'umutekano ubutegetsi buhari bwaragize inguvu kuko imigwi yose yaje yaba ivuye hirya no hino mu za Kongo hari naho twumvise ko bavuye mu Rwanda iyo migwi yose yarashoboye gutuzwa itamaze na kabiri iyo ni intambwe ikomeye tubona yuko bashoboye gukora eka mbere n'abandi bateye umugumuko mu myaka yahera twagira za kudeta nabo nyene turabona yuko bagiye baraburizwamwo ntibashobore kubandanya akaba ari n'ubwa mbere umukuru ugatogwa agatwara akamara imyaka nk'iyi izo ni ibintu tubona zashoboye gukorwa n'ubutegetsi bufatanije n'abarundi bose bakunda igihugu n'amahoro n'umutekano. Muri Sawanya Frode Bunaho ico bashima CNDD FDD no gukundisha abarundi gusenga. Ico tubona umugambwe CNDD FDD watunganije waranguye ku buryo bushimishije kwabaye gusenga barigishije abarundi gusenga ariko kubera ko leta y'u Burundi kugiza uno munsi atoyegame mu by'amadini ico gikorwa tuzokirekera amashengero n'abarongoye amashengero kuko
umukuru w'igihugu ntiyemerewe kwisuka mu by'amadini, eka mbere n'abarongoye leta ntibemere kwisuka mu by'amadini. Abantu bose tuzobareka basenga aho bashaka, basenga aho bipfuza, ariko tuzohemeza gusenga, gusenga ni vyiza. Twifuje kumenya ivyiyumviro vy'umukandida agira kane Abdul Kasim, ariko ntiyashimye kuganira na Radio RPA. Co kimwe na CNDD-FDD twarondeye umuvugizi w'uwo mugambwe ariko ntiyitavye. Naha rero nshuti banywanyi dusozereye ikiganiro kajugujugu cuno munsi. Mu kiganiro gikurikira tuzobashikiriza imigambi abo bipfuza kurongora Burundi bategekanya gukorerako baramutse batowe. Ndabakengurukiye mwe mwaduteze yompi, nkengurukiye n'abatumire. Shimiye Ines Gakiza yamfashije gutororokanya no gutegura kino kiganiro. Naho ubutaha. Cari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Dushimire mugenzi wacu Trésor Niyongabo mu kigabane kajugujugu ahejeje kudushikiriza. Akaba ari no ngaha duciye dusozerera ko ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri no wa mbere igenekerezo ya 6/0 umwaka wa 2020. Hengurukire mwebwe mwafasha kanya ko kudukwirikira. Bagenzanje mu ruganda rwa RPA begeranije ano makuru cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma bafashije kugira mushobore kuyumva nabo nyene bakenuye. Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri micro. Ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho hose muherereye. Naho ubutaha. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.